yuko twe kumwe nabo muri Canal Plus baba yagiye aya nayande kuravugwa na bonus ndetse ihari ni mu profite rero yo bonus ya Canal Plus ntibacike mwiyabira amashene yose ya Canal Plus nuko yatugaruke ku makoto twashikiriza twaciye mu mashampiona atandukanye twaciye mu Bwongereza tugaruka rero muri Liga EA Sport bakubwiye yuko umugwa FC Barcelona Yves Hansi Flick arashima cyane avuga ati nivyo tumaze iminsi tugwaje abakinyi batari bake kandi ngendegwa ko nk'umukinyi Pedri Gonzalez umukinyi Rafinha umukinyi Juan Garcia umunyegori Lewandowski yari yagarutse murazi ko n'umukinyi Lamine Yamal yaramaze iminsi atameze neza abo bakinyi uravuga yuko bose muri kino gihe bameze neza ariko Flick akavuga ati nivyo Pedri yarameze neza na Rafinha atariko sinzi ko nzobakinisha sindamye ko nzobakinisha muri urugigo rwa nande Pedri na Rafinha barakize ibinyamakuru vya hariya za Mundo Deportivo baravuga ati barashoka ino match ya Atletico Bilbao canke Flick akavuga ati ndashobora kubabika kuri match ya Chelsea kubganje saba kinyo kuyihutisha saba kinyo kuyihutisha naho Pedri buriya sico kimwe na Rafinha kuko imvune ya Pedri ntimaze igihe kinini nk'iya Rafinha kandi ya Rafinha si nini cyane zirinya gose si nini si imvune igize ahubwo ni ibintu byo kuvuga ngo tware buhoro abo Barca yari imaze iminsi ifise ubona ko hari amasolution buke ko defense yo iragwaye naho abazoze zobandanye igwaye bijya byo turabizi nta nuwari yayivuyemwe mu bahora bagwaye aha izo turiko turasinyana ni yande Garcia nawe yagarutse Juan Garcia umunyego uyo wazokina uyu nawe nyene Jesse kubganje ntibo mwihutisha cyane kuko kiki buriya Garcia presence yiwe na recruitment yiwe buriya Garcia bamuzanye kugira ngo abe mu bantu bakemura n'ikibazo Barca ifise muri defense nyimba ufise defense abantu bacamwe vyoroshe ariko umunyegori ntiyorohe gutsindwa igitsindo vyoroshe ibi bintu bibaho muri football ubwo batangwe no kuvyijukira Pep Guardiola yaragiye arajanga aravuga ati ariko mu kugura aba defenseur beza ni giki ntakoze ariko sezo y'umwaka weze yayimaze ari mu bantu bambe bafise defense mbi yame uno mwaka mu kintu yakosojiriya defense yiwe yavuze ati sinza kugura undi mu defenseur sinizeye nawe ko adashika ko aza gushika kemura ibibazo byose defense mfise ariko jewe ndagura umunyegori mwiza capable yo gukora akazi aba defenseur batakoze azada Donnarumma buriya na Barca nico kintu yagendeye ko uno mwaka abantu twaragiye ngaho tuguma tuvuga ngo yaranse kugwa aba defenseur arico gicigwayemwo muga bazanye mu gardien capable yo gukosora ibibazo bafise muri defense umugardien uribuka match iriya match yari yahe hariyo match uyu munyegori match ya mbere begalije muri La Liga MP partout yari Mallorca ishobora kuba yari Mallorca uyu mugabo yarahabaye ku buryo Barcelona gose yarabatabaye bikomeye nukuvuga no munsi gardien bitaye kuzana umunyegori ku rwego rwa Thibaut Courtois muri abantu benshi ntibigera bibaza ko Madrid nayo itagira defense ikomeye muri no myaka ya vuba kubera iki nyuma yabo bafise umuntu yitwa Courtois capable d'arrêter ibintu byose bisa n'ibidashoboka mu mupira iyo level rero ni nziza uyu nawe impamvu ndiko nakubwira twasubiye kuvuga ibibazo vya defense ya Barca inyuma yahavunikiye niyo mpamvu nawe nyene ndamushira mu mugwi wabo utokwihutisha reka imatch yejo Chelsea yakine peut-être atangurane ni ya Chelsea kuko ku munyegori hoho mugabo yarashobora no kuzotangura ejo kuko umunyegori wa nta bindi byo kuvuga ngo mu minota mikeya ariko kuri Rafinha kuri Pedri ejo bashobora kudatangwa mu kibuga bakabakubita iminota nka 20 ya nyuma naho nyene bivanye no kurukino riko ragira mugabo bobo bara kuyibeneficia koko ni ngombwa kuko umukinyi gukira gusa ntibiba bikwiye hariyo no kumugarura fitness rero nyimba umukeneye ku match ya Chelsea il faut kumuha quelques minutes cyangwa agatangura ushoboye nka Pedri agakina igice ca mbere n'iminota mikeya igice ca kabiri ukaza kumukuramo gusa ikintu ciza kiri muri Barca ni garuka ry'abakinyi babo kugarura Rafinha
Rafinha ni mwiza cyane izino sezo itangura yari mwiza no kurusha Lamine Yamal kuko Lamine Yamal yagira imvune nyinshi imatch ya kinye nyimba wibuka imatch ya match za Newcastle atera imipira ikakubita ku mapoto ibintu nk'ivyo Rafinha ari no mu bakinyi Barca yabuze cyane muri Clasico meilleur joueur wabo umwaka uheze muri Champions League n'ahandi ha kumugarura n'ikintu ciza cyane iyi Barca kiki ikibazo ifise ni effectif nini urumva noneho muri bamwe bakayifise havuyemwe umwe canke babiri ikiba equipe ikorotse ibintu byinshi mugabo i Barca yagaruye Garcia ikagarura Rafinha ikunguka Pedri isubira guharurwa muri za Bayern mu ma equipe meza abaho muri ntuzeni ikiba gisigaye ni fitness nk'ubu twarabonye ko Lamine Yamal ashobora kugaruka muga ntazi ari ya samples bigakenera imatch ziyongere noneho rimwe nayo ukabona asubiye kubabara ariko ni wagarura Rafinha Pedri mu ndwi nka zitatu bagasubira kuba fit ijana ku ijana ni favori kuri Champions League ni kwimeze iyo Barcelona ibuze effectif nini cyane nk'ubu natangwa kubona bibaza ngo Rashford ngo ari muyabira kijya sikibazo je naravuze igihe cyose equipe yagaruye umukinyi atuma effectif isi yagukomera nuwari mu kibuga agatangwa kugira ikibazo iyo ni nyungu kuri equipe si kibazo kuri equipe ikibazo ni mvune rero Barcelona bafise urukino rutoroshe buriya muri La Liga haeze Real Madrid na Atletico Madrid igiri mu ma equipe yandi yitwa ko ari match zikomeye ukinuri Barcelona iyi Atletico Bilbao mugaba yitsinda kenshi ni equipe itakunda kubagora bashobora kuyitsindisha nabari yabahari n'urukino rero uzoba ku munsi w'ejo urukino rumwe muri nziza ziba ziri muri La Liga mugabo niyo mpamvu dufashe iminota myinshi yo kuvuga abo Barca yagaruye kurusha kuvuga kuganira kuri runo rukino kuko iyi ni match Barca batsinda kuri iki kivugwa yuko twavuze tuti waruvuze ku cyumiro cyo wavuga uti mbona umenga yo mukinisha umwanya muto kamuruhurira Rafinha ni vyavuzwe yuko umukinyi Marcus Rashford amaze entraînement zibiri atazigira bishoboka ko yavuye muri national atameze neza ubona vyoba vyiza ko atanguza Rafinha canke yovuga ati Ferran Torres Barca kuri iriya myanya ifise solution nyinshi suppose ko na Rafinha dakinge na Rashford atabonetse mugana naravye nka match ya Turkey Olmo yari mwiza Olmo nawe yarakize Olmo yarakize ameze neza noneho mu gukira kwa Olmo nanuze asanzwe yarasubiye kumera neza yarakize kari agahungu ka Fermin Lopez abo babiri umwe arashobora gukina mu mwanya wa ntuzenya wa Rafinha na Rashford niyo baba badahari nukuvuga Barca hariho ibice byo mu kibuga ifise solution zirenze na zibiri kuko Olmo je ataranaza no muri Barca narabona kina ku ruhande kenshi na hantu hashobora gukina muri uwo mwanya Fermin Lopez nawe akababera kuri inde kuri numero 10 hari mu meneur de jeu ivyo byose washobora nivyo irashobora kutaba solution nziza mu gihe uri kukina nanze na Atletico Bilbao kuko ni match ubukeneye nawe abantu babagabo batsinda match avec facilité mugabo nabona abantu bashaka kubikora uko twibagira bwa buhungu akitwa draw kara ukinye rimwe turabona yuko nakone naragakenye gashobora gukina ibintu byiza cyane twibagira na kandi buriya bwose burashobora kuza bugaparia quelques absences mugabo igikuru nuko Barca bironkera nk'amanota 3 kuri Bilbao ariko ngaho bazaba binjije amanota menshi cyane kuko bariya nabo bakize Chelsea bazotangura uko bazoka bategura neza bazotangwa bacangirange kabisa yes ni Barcelona yuko bashima cyane gose ko bakinyi babagarukanye ariko reka dusimbire kuri Real Madrid nayo Madrid izokugura na Elche ni match yoroshe c'est vrai ariko ibibazo by'imvune byabaye byinshi Eder Militao mara twabiciye ko tuvuga tuti yagize imvune kandi aracari Rudiger bivuga yuko nawe yarababaye Dina biravuga ko wewe yavuze ati azokina simvuni komeye cyane Kamavinga ashobora kuba yagarutse ariko ntawizi neza biravugwa ndetse na imvune yagize ariko bavuga ati ko urukino azorukina Kylian Mbappe ariko Yves ngaruke kuvya Real Madrid
harabayeho blessure yande ya Eder Militao burya Real Madrid ariko agira ikibazo kuri defense gose mbega turavye no munsi nawuzi ko ari A100% Kylian Mbappé atwe attaque n'ukirwa Azerbaijan bagenda hari Baku kubwawe bivanye na zangorane zari zihari kugaruka kwabo bava muri trêve international hari imvune zihari namahigo kuba huye na Elche canke irashora nabo yenye kusanga ibakoreye amakosa match yoyo irakinika ntabwo gereranya Barca bagiye gukina na Atletico Bilbao ubagereranya na Real Madrid igiye gukina na Elche umu adversaire arakinika nuko gusa bazaba bari ya déplacement ibi bintu buze ndabihuje n'ijambo Alonso yashikije ko abakinyi biwe hirya yejo bashika bava mu matreve yafasha bataka babwira ati yamara tangura mukora akazi karenza ko mwahora mukora asa no kumenga rikababwira ati nimwongereze ratio y'ibitsindo vous êtes capable kubitsinda ni mu bitsinde ariko kiki ababirabira murindi jisho bavuga bati ngwaje aba defenseur birashoka ko twinjizwa ibitsindo turanakeneye nuko twinjiza ibitsindo kugira ngo twizere tugarantise victoire urumva uno munsi Militao si hari Militao ni partnership yabe na Dean Hudson ni ya Real Madrid tumaze kubona ko ari bo bakenye bazoyitunga niyo bokina finale bo buza paraporo ivyo tubona gushika no munsi ariko bagira imana buriya na Dean ntari ya 100% nyimba bazomukinisha no kuburanye n'ukuntu bagira je amakuru naheruka nuko nawe yababaye ku rugero guko ari ikinyamakuru cyavuze ko yavuyeyo voilà mugabo bavuga yuko ari ukuntu banse kuriska nyene ko iba grave mugabo ashobora kuba yaje ni nka vya bindi bivuga kuri Calafiori hariya muri Arsenal Dina hari ni sawa mugakubura uyu Militao ni kibazo kuko Militao numudidere aragasumba uno munsi uri oblige gufata Dean Hudson na Raul Asensio bose n'abantu bakiriye kuko babakira abana experience mukabagira chance bakina na Elche buriya za Real Madrid na Barcelona imigwi myinshi bakina nayo muri La Liga niyo babasumba ku buryo atagitangaza kiza go abacuko bategezwa kuyitsinda muri Champions League nta sindara abana za equipe zakina na Real Madrid muka nabonye ndisire ko ta match remereye bafise menga ni Olympiacos urumva ako ga calendrier rero mu gihugwaye ugwaje karagufasha ako ga calendrier koroshe karagutunga bukebuke ariko nkuko Alonso yabivuze nyene atake yabitegezwa kuba efficace Mbappe urumva nikibakanga kindi match baheruka gukina championnat yari ya 0-0 contre ntuzenya Rayo Vallecano 0-0 buriya sikintu ciza nukuvuga defense ya fonctionner nivyo muga attaque ntiya fonctionner kandi kimenyereye muri Madrid nuko attaque fonctionner avec le commandant commandant supreme Kylian Mbappé urumva uyu n'umuntu atsinda buri gihe cyose iyo atatsinze none na equipe yese niyagiye umuntu akironka kuri Madrid nyene ako kadute kabagahari rero nibaza yuko kiki baragwaje Militao no kuraba ko datebayo cyane narakubwiye y'umuntu yagize ya ligament croisé utu tuvune turakunda kuza tuvana n'uburuhe mugabo kandi tuzorindira kuraba muri weekend kubera iki Alonso abafise umuntu nka Trent Alexander yakize akabandanya amushira ku ntebe akizera Valverde hariya Valverde nawe ntaharyoherewe urumva nawe nyene rimwe na rimwe ni inkomoko ya vya bibazo bitangura kuza biravugwa ku kutumvikana n'abakinyi nawe umva chaque weekend kuri equipe nka Real Madrid je kubwanje Real Madrid sindizera ko imaze gukonfirma kuba osome harakazi ya Loza agisabwa gukora kenshi kugira ngo kuko kidi Real Madrid kiki Madrid si equipe isondetse Madrid itegezwa kuba osome Madrid itegezwa kuba equipe uvuga ngo ino journée ya Champions League ni ya kane ni ya gatanu mugabo turamaze kuvuga tuti iri mu bafavori ba Champions League abantu ntiraza ngo hishiremo hari ivyo itaraprova ivyo rero ubiraba somene kuyindi uno munsi bafashe ka Elche bakagatsinda bitanu none ugasanga ivya Mbappe n'ivyari bibiri Vinicius yatsinze bitatu pass decisive za Jude Bellingham yasuye uravuga uti Madrid hari kintu donc weekend kuyindi hari ivyo kurabira hagufi mugabo avec imvune icugushima cyambe Madrid nuko
na calendrier baba bafise iba iborohera kuva kuri Elche ukaja kuri Olympiacos kwakira hariya mu Bugiriki ni match zoroshe zishobora kubafasha izo mvura ugasanga bamwe bariko baragaruka. Yes nuko urore ko amasaha agiye isaha indwi zirenze ko iminota 58 ariko dusozera ive no kwibutsa yuko umukinyi w'umunyabrazil hariya witwa Fernandinho muramuzi yaciye mu mugwi wande mu mugwi wa Manchester City yakoreye amateka murazi ko yatwaye ibikombe bigera kuri 5 vya Premier League ari muri Manchester City atwara novuga yuko FA Cup imwe muri 2019 atwara Coupe de la Carabao Cup ibikombe bigera kuri 5 indwi ibikorwa kuri indwi urumva yuko atwaye ibikombe vyinshi ndetse anatwara na Community Shield zigera kuri 2 atwara Ligue Champions Manchester City ya 2021 uyu mukinyi yahora hariya iwabo mu mugwi wa Atletico Paranaense aravuga ati nabonye vyinshi ntaco ntatwaye bon yaje mu myaka myiza yo gukina muri City niho CV yiwe cyane hagaze Fernandinho ahava yarayibereye kapitene abantu benshi ntibazokwibagira icamusejeje icamwirukanishije muri City ni ya geste technique ya Vinicius harageze kumva acisha umupira mu maguru akabara mwirutse ko bakagombora igitsindo rya Champions League bayitakaje novuga kuri rya action nyene ko Madrid yari yeje kugira comeback idasanzwe muga n'umukinyi yatanze vyinshi nimero 6 mu babayeho muri ino myaka 10 iheze mu Bwongereza bari beza uyu mugabo yasubiriwe na Rodri ariko Rodri akiza wararaba uti umwana kweri nuko nyene aje akiri muto Fernandinho imyaka irigirwa imbere nico kizomuhesha umwanya muga n'umukinyi yabaye mwiza cyane mu bakasere batunze City abanyabrazil bamwe badafitina mba ndamubona umukinyi morambona akanyibutsa Fernandinho ni Guimaraes ukabona technique na physique byose biragaburana kandi byose bikamufasha byose n'umukinyi wibaye ngombwa kiko yakubita ikirato mugabibaye ngomba muzi za combination bena bayayature hajya hagati ubabona vyose abigize n'umukinyi rero mwiza yaraye asezeye mugabo nibaza kiki nibaza yuko umwe mu ba legende ba City ko City kuva ibayeho Champions League yayitwaye buriya ntayatwaye 2020 yarayitwaye na Pep Guardiola 2021 nawe batwaye Champions League iso bayitwaye oya bayitwaye 2023 yaragiye kuko yagiye muri Asazo Vinicius amukiye bakinye finale na Chelsea voilà ahubwo yagize amahirwe make yuko bayitwaye ahavuye n'umukinyi rero yabanye n'ibigabo vyitwa vyi Fernando hari urundi runyabrazil rugenzi we gwitwa Fernando baziye rimwe gogo urabona ko vyanse rubaro rarenganye mugabo we n'umukinyi yabaye successful cyane muri Manchester City umwe mu bakinyi ba Manchester City batazokwe abantu ntibazokwibagira trio yabo ya Median Fernandinho Yaya Toure na Bernardo Silva David Silva barakika bisuya jekera muri za 2013 umwaka ukurikira cyatwara igikombe 2014 na Man City ubona yuko Man City turazi bya bikombe yikurikiranya ivyo byose yarabibayemwo rero ku myaka 40 yavuze ati ntaco ntabonye ubarageze ko nja kwitaho umuryango aba yaragerageje ari umunyabrazil 40 kabisa kandi ari mu mediateur ni bakunda nabakinyi baruha kare mediateur aba yakinye yasubiye iwabo hariya novuga nti numwe mu banyabrazil bari bafise karaktere y'abanyabura yapana y'ababrazil yego bana ko yari umunyamuga kabisa avyitwaramwo neza yes nuko kireka turamutse umugabo witwa Ferdinand Mavoka